Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza kamakuru yihuta cyane agezwe ko muri kano kanya na makuru n'ubundi tuza kugaruka mu gisata c'ubutungane cyane arabana na dossier ikomeye cyane yo mu rwego rw'ubutungane yo mu ntara ya Kirundo ihuriyemwo ibihangange bikomeye cyane biri mu mugambwe CNDD FDD aho vyari bishigikiye umwe mu barongoye rimwe mu mashure yabangamiye umunyeshure Christelle ashaka kumushurashuza. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona ku kibazo cy'umunyeshure Christelle Ndayishimiye mu ntara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu ati nimumbwira aho umwana yiba ikibazo bakamwagiriza ngo yamenye amabanga y'akazi. Umushikiranganje nawe ati twasanze ari akagorane gato. Umukuru w'igihugu ati abacamanza na bacangiro. Umushikiranganje nawe ati barasamaye harabaye agasamazi mu guca urubanza. Umukuru w'igihugu ati bakwiye gutaha bakaja kurondera ibindi bakora. Umushikiranganje nawe ati oya narabahanuye uko bakwiye gukora atagasamazi karimwo. None niki catumye uyu mushikiranganje afata minenerwe kino kibazo mu gihe cari kiraje ishinga abarundi benshi harimwo no mukuru w'igihugu nyandicyo Evariste Ndayishimiye kubera ko umushikiranganje Domine Banyankimbona atigeze acisha mu kanwa kiwe umuyobozi Oscar Nemeyimana. Ibi ni ibintu vyatangaje abatari bake bakibaza ico uyu mushikiranganje Domine Banyankimbona mariye ubushikiranganje arongoye benshi bakibaza ico bakibura kugira ngo uyu mushikiranganje abogozwe. Murano makuru tugiye kubabwira ingene giturire cari ciganze cyane muri iyi dossier ya Christelle Ndayishimiye. Turaza kubabwira ndetse n'ivyahejejwe kuba kuri uyu yaramaze igihe anyege atazwi aho ariwe Oscar Nemeyimana yari yashatse gushurashuza umunyeshure Christelle Ndayishimiye ariko bigaheza umunyeshure yirukanse. Inyuma y'indwi zine rero atazwi yo anyegejwe Oscar Nemeyimana yashikanywe mu ibohero rikuru rya Kirundo. Vyose tukaza kubigaruka ko fyonda subscribe canke sabone kugira ngo toje cikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru yacu bagenzawe kandi abo babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'ivyo dutanga kuri nombonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Oscar Nemeyimana ni wa muyobozi wa lycée communale Mugendo muri commune Ntega avuga ko yashatse gushurashuza umunyeshure Christelle Ndayishimiye muri ntwarante uyu mwaka w'2023. Nkuko twagiye turabageza ko mu mpera za ruheshi yarasambishijwe n'inyamiramabi mu Kirundo aca arahagarikwa janwe mu ibohero rya Kirundo ariko yarayiyo rimwe aca aratorokeshwa. Muri izo ndwi zitatu yaramaze anyegeye twarababwiye ko yanakoze ikibazo cyo kurongora radio CCIB FM i Bujumbura. Muri iyi ndwi turiko dusoza rero yaragarukanywe n'abakozi b'iperereza mu ibohero rya Kirundo. Mwijoro harasubira kurekurwa n'umupolisi yo bayagize agasamazi arekura uwo batamubwiye. Mu gatondo ko kuwa gatanu w'indwi rero nibwo yasubirwa gutumwa ko abakozi b'iperereza mu nyuma arafatwa n'abakozi bamusubiza mu ibohero. Amakuru ava mu ntara ya Kirundo akavuga kandi ko uwurongoye indero muri iyo ntara Leokadi Mukaporonda aherutse gutumwa ko mu bushikiranganje Bujumbura kwisigura impamvu yafuse amanota y'umwaka wose ku munyeshure Christelle Ndayishimiye hamwe n'impamvu atigeze amenyesha ko Oscar Nemeyimana yamaze amezi 3 anyegeye adatonda ku kazi ariko akaguma ahembwa. Nkuko nabibabwiye iyi ni dossier irimo igipfungu cishi cyane kandi harimwo nibigaragaza ko harimwo igiturire cari kirengeye. Ibi nivyo biza kugaragaza amakuru twe twaronse ubwa mbere yemeza ko kandi umushikiranganje Domine Banyankimbona ngo yoba yari yahawe igiturire c'amafaranga menshi muri no dossier kubona ko kuva ico kibazo gitangura kuja habona muri ntwarante uwo mushikiranganje ari yigumiye mu gacerere ntangere. Amakuru twigeze kuronka
yemeza ko umushikiranganje yahawe igitore c'imiliyoni 10 mafaranga y'amarundi kugira Oscar anyaguruke aho yari yinyegeje. Ico gihe ngo baca bemeranya ko bazokora ibishoboka vyose kugira ngo bibagize iyo dosiye. Ari naho abategetsi baho mu Kirundo baciye bategura irementanya ryo kwagiriza umunyeshuri Christelle Ndayishimiye ko yivye ikibazo kw'ishure rya lycée communale Mugendo aho mu ntara ya Kirundo nyene. Andi makuru aremeza neza ko igice kimwe c'ayo mafaranga catanzwe no mu rwizatunga azwi cane aho mu ntara ya Kirundo Deo Siyomana. Ubu akaba ari muramu wa Oscar. Ikindi gice naco kikaba catanzwe na Dieudonné Murengera-Ntwari ngasanzwe ari umukuru w'Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Ubu akaba ari Somambike n'umuryango ukomeye wa Oscar. Kuva mu kwezi kwa Ntwarante Oscar Nemeyimana agihunga benshi bagumye bibaza ko yasohotse igihugu. Benshi bavuga ko yahungiye mu gihugu kibanyi cari ikinyoma rero. Oscar Nemeyimana yaratwawe kunyegera mu rugo rwa Dieudonné Murengera-Ntwari umukuru w'Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Ibihuha rero vyo kuvuga ko Oscar yasohotse igihugu vyari vyateguwe n'abategetsi bo mu ntara ya Kirundo kugira basamaze abanyagihugu. Kandi ngo hari akarwi k'abategetsi muri CNDD FDD gakomeye kica kagakizaho mu Kirundo ari nako Oscar Nemeyimana ahorikiyemo. Ako karwi ngo niko kakoze ibishoboka vyose kugira ngo uwo Oscar ntapfungwe. Buramatari w'intara ya Kirundo Robert Hatungimana ngo niwe yari kwisonga mu gutanga amategeko no mu gutegura uko dosiye izozimangana. Twibutse ko Buramatari ari inshuti idasanzwe ya Oscar Nemeyimana ngari nawe yatanze imodoka yunguruje Oscar mu kuja kunyegera. Akandi twabibutsa ko igenekerezo ya 2026 mu Kakaro uyu mwaka w'2023 nyuma y'iminsi mike ihunguka rya Oscar wa munyeshuri Christelle yarandikiye ikete Buramatari amutabaza kuko ari katerwa ubwoba ko adahevye iyo dosiye azogandagurwa. Ariko Buramatari ntiyigeze atabara Christelle canke ngo amwishure. Buramatari yirabiye hirya kuko yarazi umukino bariko barakina. Kuva benshi batanguye gutabariza Christelle ntaje akajambo na kamwe bigeze twumva kuri Buramatari kandi ari we ahagarariye umukuru w'igihugu mu ntara. Tugiye kuraba kandi uruhara rw'umushikirizamanza mukuru Procureur wa Kirundo Ndemeye Jean Claude afadikanije na Buramatari barapanze uko Christelle azofatwa. Baratuma abanyeshuri ku ishuri rya Mugendo uko bagiriza Christelle ko bamubonanye ikibazo bwaca gikorwa. Igitangaje nuko abanyeshuri babajijwe uko bamenye ko Christelle yivye ico kibazo baci babura ico bavuga. Amakuru dufise kandi aremeza ko Procureur Ndemeye Jean Claude ari we yatanze itegeko ko abacamanza bariko baca urubanza ko bokwagiriza Christelle icaha co kumena amabanga y'akazi. Umwe mu bacamanza aragize amakenga arababwira ati kumena amabanga ku munyeshuri ntibiboneka nabi. Yaciye yishurwa ko bitaboneka nabi kuko bisigura ko Christelle yagiye kwararaza amabanga y'akazi ku ishure yigako. Aho biba biraheze Christelle aragirijwe icaha co kumena amabanga y'akazi. Kuva ubwo abatari bake baca batangura gukoma induru ko umucamanza wa Kirundo ko ubucamanza bwa Kirundo bw'imaramaje. Procureur wa Kirundo amaze kubona rumuzuriye ko kuko benshi baciye bakoma induru yaciye ahindura icaha ca yandika ko Christelle yagirizwa kuzimanganya ibimenyetso. Aho abanyagihugu barabuze nico bari buvuge ko vyariko bikorwa n'ubucamanza bwo mu Kirundo mu kurenganya umunyeshuri Christelle. Uruhara rw'urongoye indero mu ntara ya Kirundo umupfasoni Leukadi Mukaporo ntarongoye indero mu ntara ya Kirundo yari mu karwi kateguye gupfunga Christelle niwe baciye barungika agenda kuri se Communale Mugendo ngo agiye gukora amatohoza y'ikibazo cibwe. Mu kanya gato yarahejije kwemeza ko Christelle yivye ikibazo. Icyatangaje abatari bake nuko ikibazo yavuze ko cibwe kitigeze gisubirwamwo kuri iryo shure. Ikindi cyatangaje abatari bake nuko uwo mupfasoni Mukaporona ari we yatanze itegeko kurongoye igipolisi muri komine Ntega ryo kuja gufata Christelle. Hakaba hari mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 28 ukwezi kwa gatandatu y'umwaka wa 2023 hagati y'isaha 2 n'isaha 3 acaja kumufungira mu gasho ka komine Ntega. Kundundura cyakozwe na Mukaporona catangaje abatari bake nuko yaciye afata ingingo ifuta amanota n'umwaka w'ishure
anire ku munyeshure Christelle. Iyo ngingo aca anayifata imbere yuko umunyeshure Christelle yagirwa n'ico caha. Mukaporona akaba yarafashe iyo ngingo ku igenekerezo y'indwi mu Kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2023, abacamanza nabo baca urubanza ku igenekerezo ya 12 mu Kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Bisigura ko ingingo ihagarika umwaka w'ishure yafashwe iminsi 5 imbere yuko Christelle yagirirwa n'ico caha ca ngondangonde. Ngivyo rero ibivuga kuri iyi dosiye, aho umukuru w'igihugu Nyenecubahiro Evariste Ndayishimiye yaniyamirije ingene ubutungane bwo mu ntara ya Kirundo bwakoze kuri iyi dosiye. Mu biro vy'umukuru w'igihugu nabo bakaba kiriko gukurikirana ivyi dosiye, ndetse hakaba hari n'ibihangange vyinshi bishobora kuzogenderamwo kubera kurenganya abanyagihugu bato. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye leta yiwe irongowe na Gervais Ndirakobuca bose bafashe ingendo yuko ata muntu